kutemera ibintu by'ubuhinga ubuhinga la science ari ibintu ujya ntuzeye Ndikumana Leonce bito Ndikumana Leonce yamuye amaze kugira ibiganiro bingahe ngagaye ubu nibo muzana bakamuha intebe aho muri berbe bakamuhemba amahera tukwemera tukamuhemba y'amahera yembwa hariya aze n'umwaka umwe adukosorere basiga ibintu ko ari wahora amaka kandi niko bagira inshabe nk'ijya twayibwira tuti ingo tuguhaye uhembwa 6,000 $7,000 turayaguha akanyuruzwa n'imbunuza n'imburatimazi twoyahuwo nyene akadugirira ayo mareforme tukumva tukabona n'umurundi mwene wacu ngo tugirire ibiganiro recommandation garuka ubu nabana babaza ati mbeho nakaziye mwahinduye izangaruka zuko ucubona neza yuko aho uburongozi nyene nico giture ciraye haro indicateur icibikwereka indicateur icekara ni uzobona igihugu ubona ko uburongozi bwamunzwe n'ibiturire uzobona amavira y'abategetse n'abata aduga cyane n'amamodoka meza gose rizeba V8 mbwa ugiye kuma infrastructure y'igihugu Falcon indege yagurishijwe hakugura yindi ngo harama haragana ngo kurepara ngiri muri Espagne ni igihugu yagiye amazima yo ngo ntabayirikanye abari bavyibagiye s'il vous plaît igihugu yaragiye iyo abayinyikije nta buzi yo bayitwaye ubu rero ngo yini nayo ngo ngo amahera gumagenda guhungira mu bintu vy'Imana Imana izotuzanira inyishu Imana irakunda Burundi ikubana ikunda ibihugu byose we koresha ubwenge bwawe rero nawe ngira impuze abantu abategetse batori indogoze ndatori kuvuga ubutumwa bw'Imana oya akazi karagabuye bagutuye gurutura inyishu z'ibibazo by'abarundi bibaruhije nitwa twagutoye nguze gusaba Imana ngo abari ibikora mu kibaza cyawe Imana yaduhaye ubwenge twese nawe yabuguhaye ahubwo irikirara bicuri kurabukoza umujene wese atari kariga amashuri meza ngo acu ubwenge ya da context environnemental y'intuze ngo asaba ategetse amabarabara meza yo internet umyaga nkuba kugira agira imigambi ariko azimira yazindutse bon novuga yuko aha ni nka introduction novuga yuko yahanyi nka expose ngirangire umwihwezo yo bari nka raporo ingene uburongozi tububona kandi n'ingene ari bwo bushobora kubangamira iterambere muri iki gihugu ingene tubona ndavye expose ko kandi n'ibintu mvuga nti bihambaye uko nibyo tugeza gufatira uko uburongozi turakunda gusamara tukavuga mu igihugu mu burongozi ari bwo bukomeye gusubiza inyuma igihugu iyo expose rero mashaka kubara gatori ni mwabona umengo iratevye gato muyifate yose mushobora kuyikuramwo vyinshi mushobora kugenda murakoresha kuko rimwe hari gusanga bikenewe yuko umuntu agira umwiwezo wa nka raporo d'etat kurongoza nkuko mubizi rero ukwezi kw'icumi turakunda guhimbaza incungu z'Uburundi ya demokrasi incungu kwikukira umugana atari umugana udavugwa gasone na president Melchior Ndadaye ni incungu tuziko ziguze igihugu kandi zerekanye ugushaka uburongozi bwiza mu gihugu twategeza kuzifatirako mugo uravye twihutira gushira kw'ingori z'amashugwe mugaye ivyiyumviro vyabo canke kugira bituzemwe bidufashe ku gihugu cacu kibogoka n'umugani duheruka ujya munsi nta n'ikigo kirigera gishimwa covuga tuti turabe leadership ya Rwagasore turabe ibi by'agati akazira mu demokrasi ndadayaharanira oya umengo tuja mu bindi hanyuma tuzi neza yuko wumvise nivyo Rwagasore avuze ati hatagira ubukuru nyabwo nta terambere nta tekano rihari hagerekana ngo hatagira leadership visionnaire for nta terambere
Irya ni ijambo rikomeye cyane yateza kutwigisha. Ahatagira uburongozi bukuru nyabwo nta kizoharamba. Aho rero turafite no ku bindi bihugu tukaraba nk'ibyo bihugu by'Ubuyapani, ibyo bya Taiwan dukunda kuvuga bara byateye imbere. Eto turabivuga mngabo histoire itwereka yuko hageze igihe uburongozi bukomeye bwavyo bubikura mu bujuju no kuzimagirika, bafata intumbero iterambere na cane imigenzo mibi. Ntitwokwirirwa rero turavuga tuti igihugu aho kigeze uno munsi mu by'ubukene no aho nabi cyane no kugira gute ntaho bigarukako. Amagorwa y'ikivumva abarundi bagowe muri no minsi cyane naho kwirwa arabigarukako. Mugabo ikibaje rero ni ingene tubona uburongozi buguma bwigenza n'ingene n'ibihari, ukabona yuko tudahinduye izo ngendo turashikayo. Bwa mbere ahari uburongozi bukomeye haba rigueur mu kurikiza amategeko, kubaha amategeko. Akarorero ko kubaha amategeko bizokugora kuja kubwira abandi uburi mushikiranganje canke uri president ngo ubaha amategeko nawe gwego hejuru byakunaniye. Aho cyaduhera kwibwirizwa shingiro barahirira déclaration de biens, kwerekana amatungo nico kidakogwa mugato kuva ku gihugu ari ibintu bisanzwe cyujya nakamara amazi. Ahandi baca bayita haute trahison, j'ose le dire. Ahandi ni haute trahison. Hari ico bita haute cour de justice kiri mwibwiriza shingiro, urwego rukuru rw'ubutungane rushobora gucira imanza n'abantu b'abategetsi n'umugani kugira rujeho rwanditse mwibwirizwa shingiro. Ivyo we wumva itegeko ritandukanya amabanga ya politiki n'ay'ubuhiga kugira abantu bashingwe amabanga bashoboye ntibyanditsaho, riri mu kabati. Mugabo indongozi ntizibishoboye, itegeko riranitse riyajya no batugaza ngo tugira turwanye igiturire hejuru. Tukamye ko tuva ubu haragezaho ibyo gusiga ni nko kumafu tuvuga intuze ubeshi bihagarara, dushake duhere no hejuru bavyumve. Igihugu kamembe turabona ngene cyokira aho kigeze. Ica kabiri ino mu mategeko itegeko rije kurwanya imiture ryojo ngira ntibacibuka niyo riri, nta n'ukigibwa, nta n'uke narivuga, nta n'ubuzi nibiririmwo. Kurwanya igiturire nta mategeko uri kurerekana icavuga abantu ngo bayamenye. Mugabo ngo tugira oya ntibishoboka. Ica kabiri hari ikintu cyo occulter une réalité. Uburongozi buremanga ibintu ngene bimeze. Iyo kimeze gutyo nshaka kuza kuvuga ibintu byifashe neza, iki discours nta madovize ngo bajya abanyagihugu ngo nta dovize ngo nta dolari bakeneye, igitoro gikeneye ngo abatunzi gusa. Imanga ko byakunaniye ahubwo hakuza kuvuga ko ibyo bintu bidakenewe. Umushikiranganje w'amagara y'abantu wenyine ejo bundi yavuze yuko incanco zo gukingira raje kugira imbwa ziri abantu ntibapfe samahera agaciro. N'abantu bose bapfuye. Ujya rucumwira ngo idora ntiyararikeneye. Ujya ubuzima bwa idora ntiyararikeneye ujya riza ubwo rucanco. Iyo miti abagwaye amadiabete, amakansara, abagize abagwaye ibiki yose ribwiraza mu gihugu izanwa niki. Ujya mwagiro ntiyivuza rero. Aya maskanera amaradio yose dukoresha n'ibiki byose bizanwa niki. Igitoro umunyagihugu ntahize ndakeneye kwiyunguruza, ndakeneye isuku nimutwarira ibicafu n'amamodo, ndakeneye abakara ibimuzanye. No, byanse rondera hano. Ikindi ibibazo bije kurondera amabuke miseri. Buke miseri no kwama urondera ikindi kintu ushaka kuvuga ngo icyo cyagutinya. Ubutare abakoroni barabutunyegeje imyaka 60 turi ngaha. Ubwo butare barabutwaye ntiburi mu isi yacu. Imanga ko rero twasamaye
buri ngaha mu Burundi tariko turabukoresha neza imanga mugabo so wabukugeje ko iyo si ntibimbuye isi y'u Burundi ngo bayitware tuyifisaha Burundi riyo buri igitoro kiri Dar es Salaam habuze abaja kukizana bikama kwako igitoro caje muri Sosumu muri Sopebu canyurujwe kigera mazima yongo byabagijwe ndi igitoro kiruzuye amastation nasa kuja kukira ico gitoro cuzuye tugasubira mu maplaque yo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ni cyane je kwimodoka yanje inywesha go kuwa gatanu kuwa kane ubuko nyanduga ingozi cyane nduga handi nina manuka kuwa Mungu imodoka iri apla ndoja ndindira kuwa kane kuwa mbere kuwa gatatu nzotonda ni ngabo ngo kuma station ngitoro curuzi mu guverinoma mbere ngitoro kiruzi no vyanse hari fragrance kicanse kiranze umwana umwe ngo hari umuntu ngo yagiye gusabota igitora ari umuntu twarindiriye batumumenye wari we bago batubwira ngo ari wagiye gukubuza gogo abantu nibinjiza igitoro mu Burundi ninde ngo arazwi ngo yababariwe mu biro by'igihugu kubabarira umusabotere nk'umubabarira gute azwi ahandi ibintu by'uburongozi bibonera ntuze nibi bya incapacité de réformer. Incapacité de réformer c'est quoi? Nukuvuga gutegura ibintu ngo by'amahinduka ama réforme ukazorindira resultat nukuvuga ukazorindira amahinduka akamaragirira igihugu ukabura kubera iki bwa burongozi bwo gushira imbere l'intérêt général ya ma réforme maze biranga reka nabereke durabi magatoya Charwaze yashikanye kuti iyo réforme ntiyaje Charwaze yashikanye kuti imodoka ngizo ziraje munyo basanga no kuzigabangana barazigurisha aviripe baratwara ya mafre hacagugwa izindi hako byadutwama habirenze imodoka bagiye barihereza baragabanya ibiciro bazihanda ngo muri transport abantu baza mpampa ziragira hanyuma haca munyo hacagugwa izindi education ije reforme daba ebyindaraho bigeze harisho dukunda beshamo ivya budget programme ngo haraje budget programme iyo reforme urarindire yacuzopfuboye ngo tolerance zero arakora ibisiyo cagi turarindire iyo tolerance twarabuze igisata c'ubutare ngo haraje je nari mu Rutana ingoma zivuzwa ngo ibintu biragira bicike muri hari muri 2014 2013 turarindira turabura ngo hehe ngo haraje ngo alliance ngo munjari ku prosport ngo yatwe ngo ubutare ngo hehe ngo zawaga ngo hehe ngo terera hari ngo ngo hehe ngo turakize ngo gakara mu ibariraguye ya imurehe ngo turaro amakode mini yahinduke ya mbere yaraje bara reforme yindi hazi yindi ngo amakontra ngo yahora ngo turayahindwe kuva muri 2020 none ahinduwe abarundi bariko bakirira ikawa secteur cafe ngo reforme era niba nagihembwa bamara imameze name no kuyivomera no kuyipompa no kuyivyangombwa itu zakojere ko hari yanyi ipampa yagiye amazima yongo privatisation des entreprises publiques nicyo gihugu conyene amashira hamwe cananiwe muri aka karere twatubitohoza
cananiwe nuko amashira hamwe ya leta yarafise ibibazo adaguka raba za Sosumo zigeze za Onatel zande na za Braud leta ifise imitahe zari zikomeza ko zitera zigenda disubira inyuma ama vision ngo 2026 turi muri 2026 nta vision munzi yari yarabaye ngo 2026 yagiye now ikindi uburongozi bugira ni kintu cyo ibi byo kuniyara science ero deba kutemera ibintu by'ubuhinga ubuhinga la science ari ibintu ujya ntuzeye Ndikumana Leonce bito Ndikumana Leonce yamuye amaze kugira ibiganiro bingahe ngabaye ubu nibo muzana bakamuyinteba muri berbe bakamuhemba mara tukomera tukamuhemba jya baheraye mbwa hariya aze n'umwaka umwe adukosorere basi ibintu ko ari wahora amagabo abanye niko bagira inshabe nk'ijya twayigira tuti ingo tuguhaye uhembwa 6000 $7000 turayaguha akanyuruzwa n'imbunuza n'imburatimazi twoyahuwo nyene akadugirira ayo mareforme tukumva tukabona ni umurundi mwene wacu ngo tugirire ibiganiro recommandation garuka ubu nabana babaza ati mbeho nakaziye mwahinduye ibihe byo kunira arasanzwe bicabiza kwama muntu guhungira mu bintu by'Imana Imana izotuzanira inyisho Imana irakunda Burundi ikubana ikunda ibihugu byose we koresha ubwenge bwawe rero nawe ngira impuze abantu abategetsi batori indogoze ndatori kuvuga ubutumwa bw'Imana oya akazi karagabuye bagutuye gurutora inyishu z'ibibazo by'abarundi bibaruhije nitwa twagutoye nguze gusaba Imana ngo abari ibikora mu kibanza cyawe Imana yaduhaye ubwenge twese nawe yabuguhaye ahubwo irikirara bicuri kurabukora no yini ibintu Imana oya yini mwe bya obscurantisme religieux byari muri nibura muri Moyen Age hamwe bigira gukunda namuru witwa Galilée ni muvyibuka mwagize muri histoire yavuze ngo ratere tourne autour du soleil mugabo ico gihe amashengero amayigize avuga yuko ni izuba rizunguruka isi ngo c'est une hérésie condamnation à mort obscurantisme religieux ati twangwa bacha ngo c'est une hérésie tugiye mu vyarite contre kurwanya igiturire kuri cyo ikiba ntuzeje dan ramadosi ibyo amadovize avuze amadovize gushaka n'uwarongo EBRB atinda kaje hakurikiranywe nde ayo madovize yagiye mu bihugu byinshi bene nayo n'usanga ariko aranyuruzwa janwa mu bindi bihugu kugura amazu hanze kugira iki abanyagihugu bagasigara bifumbereje za Mpanda za Kajeke Ministère des Finances za Covid hakaba na complicité y'inzego za Parlement umushiranga yavuze ngo yango ntitubone yagiye ngo yantacu ngo nibisanzwe ara mahera yicu yaca abanyagihugu fonction publique ngo amahera ngo abafonctionnaire bakababona karindira ukabura Sopebu ngo igitorongo canyurujwe kiragesera abo muri Sopebu nta ukurikirana Falcon indege yagurishijwe hakugura yindi ngo hari amahera gana ngo kurepara ngiri muri Espagne ni igihugu yagiye amazima yo ngo ntabayirikanye abari bavyibagiye s'il vous plaît igihugu yaragiye iyo abayinyikije nta wuzi yo bayitwaye ubu rero ngo yindi nayo ngo ngo amahera gumagenda 20 ans après igihugu caranimwe no kugura niyindi 20 ans après kishaka cyo butungane munyuma cyaza ngo gusubiza ntezo ngo abantu ngo bivye ngo nibasubize
abantu ivyo baratakambira ngo nibasubize nibaduhe raporo y'abasubije hasubije bangahe mbere basubije angahe byahereye la justice nishobora kwisoteza ni gufate n'ikintu ngo ubutungane ngo butangure dossier ni leta isuri kabuha instruction kurikirana naka kubera kumbura imvo zindi dupfa ya justice do vendetta ntirikira kurikirana ngo nuko oya kubera urya nshaka kumuhonda mu nkurikiranire rero ko ari we yibye mu munyage ibi ntibigaragara tutagize de deux poids deux mesures usanga uri karakurikiranwa n'intuze ni muntu ni wivye ngo amabati uzumva ngo umusitani hari ngo imifuko ngo 5 yisimiragiye ngo mwiruke igiturire ni hejuru le célèbre premier ministre yahinduye Singapore arwa kuvuga iki kugwanya igiturire bimeze nko gukubura escalier uhera hejuru gukubura escalier akura ubucafa hera hejuru igihugu baraciwe kigeze mwe byo kurunda umugani wa muvyeyi kandi ukibona ni ntuze n'ama infraction ikica kibabaza rero nigiki nuko kugwanya igiturire amateka arahari mugabo uramyene hejuru bigenda ukamengo mwe ntabona ko ari igiturire ibi byari Ismail Site igiturire ariko babibona barabyirengagiza blanchiment donc irashima Site no kuvuga gutunga amahera y'umurengera abantu badasigura blanchiment n'ukuyeza abantu ngo ari mu ko byiterambere ko bagiye gutaragira iterambere ibyo gacakora ngo ariko barubaka amahingo ngo baragira gute amasoko nyine ari karatanga amasoko makuru ivyo iwabo si bitureka byanditse mu mategeko igiture ni wabo polisi gusa hariya exoneration y'amantuzi concussion exoneration y'amakori bagatanga concussion kwa gutoza amahera ugacisha amanda abantu atari kwe n'amategeko ugatoza amahera abanyagihugu uriko urakora ibintu atemwe n'amategeko umunyagihugu yagira aravuga ngo mbe ibyo wandadutoreza amahera biri hehe ngo mukorereko abantu baragoye bakamahera abantu naho ubaza ati mbega ayo mahera yakoze iki twubaka iki carubatswe n'umunyagihugu akibagije mukorereko uwo ni gipiga ariko aravyonga ibintu ni byose by'intunze mu gihugu nk'iki leadership ibi ngo by'ubwanuko butegetse aragiye hari abantu ngo nibakotize ngo bagemure ngo inkangwa maki ngo intama ngo impene ngo bikorera ibitongo simwe by'amagi n'amasoro abantu bakenye muri iki gihugu exedo zere abategetsi ngo nakazoza ngo nimunzane ibi hayi uhembwa amakori ya leta baye ntandasa aruzuye mugabo uduge n'abandi ngende bace bagira iki bikokora twafise ngo baje kwintunze hari umucuri kuri urajaho ngo umutegetsi abaye no mahana atorwa mu kintu hose ngo abantu ngo nibare ivyo bamuha ngo nivyo bamuha byose nibyo guhagarara gusa umurongozi naza gukunda ibintu ivyo rero bizangaruka zuko ucubona neza yuko aho uburongozi nyene nico giture ciraye haro indicateur icibikwereka indicateur icerekana ni uzobona igihugu ubona ko uburongozi bwamunzwe n'ibiturire uzobona amavira y'abategetse n'abata aduga cyane n'amamodoka meza gose service y'aba V8 mbwa ugiye ku ma infrastructure y'igihugu Tugenda urabita amatara amazi ya Dixiodo amabarabara ibiraro inzu za leta zipfe ubuzibonura za universite zande izo za bakiba za grambiro zande kubaka amabiro ashashe ukabura mugabo ukabona amamodoka kazakaze ive witi mu gihugu nkiki ukabona bicana kubigira gute ibizu ama etage y'abantu ngo 8 ama parcelle
na nemwe vya bâtiment nemwe vya ma politique de logement social ukayibura tusanga ni hari parcelle senkare turazari bakibiki ngaye resiko bimeze hari politique azi ama bloque muri sisagwira kubera politique publique y'abantu baronko bamazu 2 chambres 3 chambres salon studio akagwira mu gihugu agira gute ubwo umuntu uzosanga araba ama are ngo nta mazu tukironka dugipanga donc ibintu sociale les bâtiments publics ijema barabara internet ushitse mu gico gihugu uzosanga ari gutya mugabo amazu ama etage aba very tribik uzosanga ari bikogira uca wiha ide ikibuga cy'ibibuga gide uzosanga turabanyuma les infrastructures zikwera iki gihugu camunze mugabo arovashe ugasanga iyo rero ni yindi indicateur bategeza tutibagiye rero ivya secteur privé confidentiel ivyo kunya gusanga bikobera ugasanga bazaho bitwara nibiki haro nivyadukije ubunyi ego umuntu aba yagize amakosa niki sinzi ivy'amategeko nshobora kuba ntabimetriza mbwa turakene umunyamategeko azodusigura ko igihano cyo kunyaga umuntu rukomba amazi ko canditse muri code penal sinzi yuko ari muri code penal bagukondanya yuko bacashiramwo ngo nivyo atunze vyose vyiwe ko ivyo biriko birabageneralize nuko arabareyerba iyo ntumbero tusanga two turaga muri wa mutego wo gusanga tunyaga abantu ku ibintu ngo tuvyiharize indirectement nk'ivyabaye kera je ivy'amategeko sinasonya makode penal mugabo mukuru wa sentare nahinyuka cyane n'umuntu kudusigura yuko ico gihano cyo kuvuga ngo bakiba mu munyaga era ko kiba cyanditse mu mategeko orose c'est une pratique tubona iri kiraba ariko sidavyibaza ibitano no muri rwanti kora ibisho baravuga amande baguca wivya aranditse amande se ico wivye nico bagize gute byose biranditse mugabo urumva ibitakurikije amategeko icibaraketaje usanga abantu bariko baragira ni usanga ngo abavuje ariko barakurikirana ugasanga abo munhe barakurikiranye amahera bakakwa ese abagiye muri leta ni ibintu usanga abantu ariko barakoresha mu kunyaga abantu ngo ariko bashiraho umutekano ngo ariko baranyaga abantu tutavuze bo ni byantuze ibi nyene vya tagatya kazi na muntu ibyo kuvuga ngo abantu banyurujwe ivyamaye liberté aho uburongozi butara abantu baca batinya gukurikirana umengo ahantu bigira ibimana bakagira ibi bakanyuruza bakagira gute bakurikirana canke kubuza abantu ko bashikiriza ingwane bafise ngo barekrame kwitufa reclamation les médecins bavuze ngo bashaka umushahara ngo bakugobiruke babari ngo nabana ugacorondera indi bouque misere n'abaopoza niki bakweretse ibibazo bitorera inyishu mwatowe kugendera mu mamodoka meza mwatowe gutora ibibazo gutora inyishu zibazo by'abanyagihugu ivyo ni nk'ibice bijana rero na transparence electorale kugira abantu maze kubona bene ivyo n'ivy'amatora baca bipfundikara kugira kumura avuga ati ntitwokwemera competition ntitwokwemera ibi byo haba bituza twava tutiro twava tugira gute naho bihera ugasanga biriko birazana mu nyuma induru mu bihugu bitandukanye kubera uburongozi butinya competition butinya concurrence uburongozi bwiza kwemera concurrence competition uremera ko bushira kuzosubirizwa hanyuma rero y'uburongozi kugira nabwo bukomere rero n'abanyagihugu baragiramo uruhara mugira abanyagihugu bigize sinda bibazwa abanyagihugu babonye abanyuruje bakahihorera gutinya ngo sinobaza ngwaje amafaranga bajyatse yagiye uri kuramikaza uburongozi bubi utabizi kubaza ati ki ureka gutukana mbwa kubaza bwasolidera ati ibisivyo denonce tibisivyo muratwivye ibi mustanteri bigenze nabi mu mushikiranga hose nta muntu aho urenganizwa abantu bakaje bakabivuga sino uretse wamikaza abo nyene nko muri dufate nko muri commune kanaka butubwe muri decentralisation umuntu uze kanaka araje atoje amahera turatubaka iki nticubatswe
kukibaza ngo uramenje no umenje gute. Tubaza yuko rero abanyagihugu bareka cyane cyane guhenga ngo basubire mu bintu by'amoko babatandukanya amoko intara ivyo nta kibanza gifise mu Burundi n'ubizana abari kakasha sa faiblesse. Abarundi baricaye barabiraba barumvikana nyine ashobora kubana mu mahoro mu masezerano atandukanye yaba y'ubumwe bw'abarundi canka yarusha. Ubu hari amagroupement professionnel n'ibyo abantu yarakwiye kugira. Leta rero raba ingene hari ibintu bigeze ikatini kaza na dialogue twabana kanengere dukosora ingene ibintu bimeze n'uburongozi ingene bwifashe. Kuko ibi nibananije gutya nta nzira turiko turafata. Twihera ngo ko turaje inyuma, utiko turaje imitiko dusubira inyuma. Wagenda ukarakurasange demographique naho igeze ugwaruka ingene ruko baduga ruduga ucubona hintuze. Ibiro uzabona abarundi bose abagwaruka rubara tuti nta nguvu twogumiza mu Burundi ahubwo twokwigira hanze. Igari n'ijya ni danger. Igihugu aruka rufise inguvu bose avuga tuti twokwigira danger. Ubu abo bajere mu mituma bandi bahora amanuka Bujumbura ngo baje kurondera ubuzi Bujumbu bigiriza nayo bina Kampala. Ugende wagira nkako tuti yo Bujumbura ari ndo bakiza. Kwerekana bata nakigishoboye kuma pourvoyer une ville pourvoyeuse d'emploi. Kwe kumugwaruka bwo Burundi bwumvira Nairobi Kampala iki amani ngo tugende so kuvuga ngo ni bibi mugabo birerekana yuko igihugu kiriko kirabura ingufu z'abagikora ko abaja gutera imbere hanze mugabo ni c'est un indicateur. Imitahe ingaruka imitahe akwinjira mu gihugu yagwiza tugabo hanze ahubwo n'abayifuza mu Burundi bariko batera bayijana handi mu bindi bihugu mwandi gihugu kisigaranye ndi abagwiza tugabo binyiza imiti. Harabaye inama muri Rukokoma bamwe inama mu kwicumi na kabiri ya Rukokoma kubijanye n'intuze n'abagwiza tungane n'imitahe wogirabira usanga amaze kwinjira imitahe ingana gute. Ahubwo ivyo tubona twarahaze yo twumvise nk'ishiramwe irungira umwavu yugura amayizi ntijya no hino ngo kuva mu mwavu ha mu Burundi ntukwiye. N'umushikiranganje w'uburimi n'ubworozi ngo yaravyemanze cyo bundi kusa kamana manze aho muri leta basohora plus de 300 milliards de bif ou subvention umwavu. Muri budget ya ministère de l'agriculture plus de 60% ya budget ya ministère de l'agriculture iri mu vy'umwavu mu Burundi mugabo araba resultat. Mugabo ugumva ngo abayizine hirya no hino twasa ko yiterera imbere me iyo c'est indicateur. C'est indicateur. Nende uri umukuru w'igihugu d'accord ugiye kugurura ishira hamwe y'umwavu ryagiye mu kindi gihugu hanyuma muganga mu Burundi dufite deficit y'umwavu none hiyinjiriye naryo ije kudukorera umwavu ngaha jono wabatera imbere ribatera imbere je ndiko ndabakwentere z'u Burundi n'igihugu. Sindi umuntu sabona none inyungu zikingiwe nande question zikingiwe nande ugwaruka instrumentalisation outrance gwaruka ikibanza cyo gwaruka ni mw'ishuri n'amashuri meza suguhera muri politique wigishwa ibubambirigadi gwaruka bw'u Burundi utari kuriga amashuri meza urikuratakara uri kuzimira wazindutse utari kuri amashuri meza utasaba akazi keza utariko uyitugaya kwirwa muri politique ugira iki iyo wicuri cyose wabo uri mu mugambwe uri ku butegetsi uri mbonera uri iki
umujene wese atari kariga amashuri meza ngo ace ubwenge yada contexte environnementale y'intuze ngo asaba ategetse amabarabara meza yo internet umuyaga nkuba kugira agire imigambi ariko azimira yazindutse yizinduye mbwa yazimiye nazangubuzi we zagira ivyo aho turiko turagera ifoka abantu bose bagira conscience aho rero abandi bashimiye